uyu munsi abantu batandukanye bayiteguye guhimbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin. Bamwe bambaye impuzu zerekana amabara ya Saint Valentin, bashituze inka yirabura n'ayatukura, guhana amakado, gusohokana, gupostingana n'ibindi ntavuze. Nivyo biza kwigaragaza uyu munsi. Uyu munsi unyita umuhanuzi, ushatse unyita umwunganizi, eka shaka ufate ko ndi ijwi ryawe rya kabiri. Bibaye ngombwa unyita umwansi wawe ako no guhomba, kuko ivyo ngiye kuvuga birakomeye cane. Ariko unyemerere nkubaze tuno tubazo. Reka manzi ndakwibutse ko uyu munsi ari itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, aho benshi baraye biteguye ko baza guhimbaza kugira berekane ko bakundanye. Mbega harya ngo wateguye gukora iki kugira werekane ko umukunda? Canke wowe yagusavye ko umukorera iki kugira yemere ko umukunda? Wateguye kugura ikado kugira umwereke ko umukunda? Mbega wowe urafise amahera yo kuyigura? Ubwo ntivyabaye ngombwa kugurana amahera? Bamwe bati reka utuvugiye ibintu. Ubwo ntiwateguye kumusohokana ahantu hazimvye, nawe ubwo utari bwajeyo kugira umwemeze kandi ataburyo ufise? Ego ni vyiza, ariko waravye ko ivyo muze kunywa no kurya usanga bafise ubushobozi bwo kubiriha? Canke wasubiye gusaba uwundi mukopo? Ego nanse ko sheri wanje ncisha mwijisho. Eka nawe ndakubaze, uyu munsi ntiwateguye ko muze kuryamana kugira mwerekane ko mukundanye? Canke yaguhatije mpaka muryamane? Mbe harya wowe mwoba muvyemerewe? Oya, ariko wibuke ko ari icaha. Ego mama wibwiye ko uzosaba Imana imbabazi. Mbe wibutse ko ushobora gutwara n'inda utifuje? Ubu uzi inkurikizi zavyo? Canke nayo nyene uzoca uyikurayo hama wongere wihane? Harya mbega uribuka ko hari iherezo rya vyose? No kuri jewe numva ubwoba. Nawe ngo umutima urababaye kubera aho usengera batemera guhimbaza Saint Valentin? Nkwibarize, none harya hari ico bigutwaye?
uribuka ko wadukunze kurusha abandi ari Kristo. Hari ikindi nibutse, mbega ngo uyu munsi wateguye gusohokana n'undi mukobwa ngo kubera umugore wawe washaje? Ndatangaye. Hajya mbe iyo atakuvyarira abana yari gusaza? Canke cari co gihe co kumushimira ko yabaye umuvyeyi mwiza? Mbega hajya nawe ngo ivy'uyu munsi ntibikuraba? Wibutse basi no guhanura mugenzi wawe kugira ngo ntagwe mu ruzi agwita ikiziba. Eko, birashoboka ukaba uzi kuwuhimbaza mu bundi buryo ntavuze. Ariko none wiyumviriye usanga ntaco bikwicira canke ntaco bikubangamira? Mbega inyuma ya Saint Valentin wiyumvira ko uzoba umeze gute? Mbe harya ibi vyose navuze jewe ntibindaba? Reka ngeze aho nirenganire. Ariko mu vyo navuze vyose, nimba hari icagufashije, hindura ivyiyumviro. Reka ndagushimire nkubwire nti Happy Valentine's Day.